Turabahaye ikaze. Mwakoze. Mutwitondora. Nitwa Inina Hazwe, Evelyn Nina, bakaba bantazira abantu bose Inina Nina. Nkaba ndi umutayeri, nkaba mfise entreprise yitwa Inina Art. Ego tubwira Inina ni akunda iki, n'ibihe bintu yanka mu buzima, n'ibihe bintu akunze gukora? Inina ndakunda gusenga. Aussi ndakunda, donc ni ibintu bibiri novuga ko nkunda cyane mu buzima. Ndakunda gusenga, ndakunda no n'akakazi nkora. Ego nibyo bintu novuga ko cyane binyinteresa bibiri mu buzima. Ego Inina wakurikiranye amashuri yawe hehe? Ok, narize kuri Bassin, narize Jabe. Après, nous avons une humanité, nous avons kuri Itelétique, hamwe kuri STI. Ego. Ego ide ya Inina Art yaje gute? Novuga Inina Art, en fait, kuva kera narakunda gushonesha, ariko nka prefera ko umutayeri wanje akati impuzu mpari. Kubera mbona yuko en fait kugira mbone yuko atari ko arihenda, kuko ikintu cyantangaje ni igihe cyose ariko arakati impuzu yanje nabona ko arimwe amayerere. Nje ndamubwira ati iki kintu wakase sico kigira uko. En fait genda umuntu arambirwa mu bintu byose, ndarambirwa vraiment mu bintu byose njamwo, maze mwo nk'iminota mikeya numva ndambirwa, ariko ahantu honyene naharambirwa yari mu gitayeri. Honyene numva ko mfise patience yo kurindira iyo muzu, nkamubwira ati kata iyo muzu mpari ufu muishona nahari ariko yikate ntahari. Donc ide yuko urazi ko iyo umuntu mu buzima turagira tuvyita amasota menshi mu kinyamuji. Naragize amasota menshi mu bintu, naradandaje impuzu, naragize ibintu by'amamoto, naragize boutique biranka. Ncakunze ndasenga ndabaza Imana mbwira ikintu rega ngira nkore kuko jewe ndarusha. Sishaka kubaho ubuzima nsaba, sishaka kubaho ubuzima nsegereza, sishaka kubaho ubuzima mvuga iki cyaheze, kandi l'idée yo kuguma muhira ndabe telenovela, niribwe ku mafilme, amasaison yose yasohoka nije nayaraba, qu'est-ce que c'est? Mais ça c'est pas la vie nari nifuza kwama mfise. Mais j'avais narakunda kurota, nkarota ndiko ndakora nakoranije abantu benshi, hari igicapo, n'ico gicapo nikiragera, nicagera uzoca uvyibuka ko cyashitse. Donc ndasenga, Imana ntiyanyishura bro, ntiyigeze nyishura no mu mwanya na mutoya, ariko iza kunyishura mu gihe gikwiye. Ikirambaza ati nikihe kintu ukunda kandi ni hehe hantu ugenda nturambirwa directement cyangwa ni gitayeri. Cyangwa ati man urisiye ko ashaka kwiga gitayeri kwe ko ntegereza ko umutayeri. Okay, reka ndondere budget nugurure ateye amahera verero. Numva umutima umbwiye ati ilfo kuja kwiga, kuko utemeye kwiga ntabyo uzoshobora. Icaje kuntangaza ni ingene ahantu nagiye kwigira. Urabona ahantu twicaye, sinzi ko mu Barundi batahura 12 mètres carrés ingene, donc aho hantu haba hangana. Abari ahantu hato nko gufata ngaha uhacemwo genre nka kabiri, mais naho nyine nuhaca kabiri ntaza gukwira. Donc ego dufate ko uhaciyemwo kabiri, niho hantu nanigira. Nigiye ahantu genre mpagaze gutya jewe, jitwa ko ntari mugufi, mpagaze gutya amabati yacangera ahandi. Urumva cha wibaza iyo 12 mètres carrés, sipoza yuko harimo amamashini ane deja, harimo ahantu abantu bapimira, harimo ahantu babika ibintu, ucushira ko nanjye imashini ya gatanu nzanye. Umva hari ahantu hari étriqué ku buryo abantu binjira no kuza gupima, binjira basunikana. Ntabiraba ndavuga Mana ngira nigira ahantu handi jewe munyamuji, ndavuga ati ahantu ntibishoboka ko ndahigira. Umutima umbwira ati wigira aho nyene. Urumva eske ndavuga ati none nje mu macentre, canibwira yuko ninajya mu macentre je vais passer beaucoup de temps ndiko ndiga kandi atabumenyi nza kuronka bukwiye. J'ai eu l'idée yoko nigira muri atelier, toutefois ngira pratique et théorie en même temps. Hanyuma ndagenda
ndavugana n'umutayeri yawe ashonera cyangwa ati ndashaka kwiga igitayeri arambwira ngo wewe n'amafyeri yawe wowe itayeri uzoyishobora ubushuhe buri ngaho urabuzi wewe ndamubwira ati nshaka kwiga nari motive reka rero urabe ingene Imana hari igihe iguha igihano reka ndondera rero amahera y'imashini ndayabura s'il vous plaît narondeye amahera 300,000 imashini ndayabura ndasubira muhira ndavuga ati Imana bino bintu ntibishoboka ndabuze amahera 300,000 y'imashini ubona shaka ndayatiza n'umuntu uwo muntu arambwira ati nta mana mfise kandi nzi ko yafise kandi mvuga ati 300,000 niya afata akayama urumva nta kintu na kimwe kiza kuperturba ubuzima bwiwe ambwira ngo nayafise ndamubwira ati okay pardon ambwira ko atayafise ndavuga ati none ngire gute cyane kubitira kundi kwezi ndi muhira urondera iyo yakuwe sinararondera nace ndabiba navuga ati none ndabigenze gute ariko nyene Imana ikoresha umwigisha wanje araza nkambwira ngo rega yini warindi faso ushobora gukora urashobora gukota imashini we ndamubwira ndashobora gukota imashini ngo wayikotesha ngahe wayikotesha 20,000 ndavuga ndira none nzanira iyo mashini turavugana na mweneyo arambwira ati sawa ndayikurungikira mweneyo nagize Imana mweneyo yaciye aja gukorera muri Kenya ntiyashaka gutwara imashini reka rero iyo mashini bayinzanire natwe kurira yari imeze mwebwe murazi imashini ala normal fata ko yameza y'imashini yari hapasaguritse yasohokamo ibintu by'ibihere iminsi yose mvuye kwiga nataha ndi rouge mfise ibintu by'ibihere ku mubiri mwene imashini cyana mubaza none basi ndakubaza eske yimeza yawe sishaka kuyihindura basi kugira ngo nkoreshe shasha ngo ya ndi mashini yanje ngo yerekere uko nyene mbega hoho ntaguciriyemo impuzu yo kurashona ntizata zijamwo bya bihe nagira gute ahantu nakorera hari ibihere ahantu nakorera hari ibinyenzi ahantu nakorera hari ubushuhe bishwa naho mfata ventilateur ya muhira ndayideplaza ndayitwara ku kazi kugira ngo simbe etufe hewe Imana yarafashirije muri atelier ndiga umunsi wa mbere narahatswe kurira narapedaye ndatambye ndi amaguru bukeye ndavuga ati umwigisha wanje ambwira ati ntuze gusiba kuko ni wasiba ayo maguru araza kukubabaza gusumba bizokwimenyereza canasubirayo uwo munsi niriwe ndiko ndidoga kandi ikindi kintu je ntakoze sinigeze niga amasaha 2 ngo cena jewe nagenda kwiga kwishe donc nagenda kwiga muri atelier de 8h à 19h nirigwayo petete narasimba muhira nkafungura nkaca ngaruka sinigeze mvuga ngo ngende kwiga amasaha 2 ngwa nyuma ngo cengaruka niyo ngorane ihari igitayire gisaba yuko haba amemta uriga amemta ugapratika amemta ukigiraho kujera abakiriya urumva kujera abantu kuraba amatitude y'abantu eske abantu bose baza bigenda gute ubakira gute eske abari capricieuse bose ubafata gute ibyo byose nagenda byigiramwo muri atelier pendant 6 mois kandi rero ikindi kintu nibuka umwigisha wanje yanyigishije amezi 2 gusa ayasigaye hari hageze mu mezi ko abafise akazi kenshi il avait pas le temps de m'enseigner naremeye nguma ndamuriha amahera ntegereza kumuriha par mois nguma nkotesha ya mashini uko ntegereza kuyikota en même temps ikintu naciye nkora ko nabona ko atamwanya afise naciye mfata strategie yo kuza ndahagarara hejuru yiwe kugira donc ndabe kuko uri kuriga gushona sukuguma ku mashini ifo ko ufata umwanya munini nya cyane wanashaka uhagarara hejuru y'umutayeri uri kuraraba ivyo ariko arakora niyo façon nize mu makondition mabive sishaka kubwira condition nizemwo aho nyene naragira n'isoni nkavuga ati ntihagire n'umuntu numwe tuzinanye aza ngo asanga aha asange rero minimum iyanyuma asanga imashini ndiko ndikira kiyariyo narabyanga navuga ati Mana ntihagire n'umuntu numwe namenya nuko ndiko ndiga igitayeri sinshaka ko harigire n'umuntu numwe abimenya urumva nuko on ego eske ico gihe utunze ko ari ibintu bitari byoroshye cyane ico gihe muhira babifata gute eske muri entourage n'abakubwira ntarandi ma option menshi ivyo bivemwe jahari jewe rero sinkunda kuvuga ibintu ndiko ndakora canke ndimo urumva j'avais préservé uko kuntu nashaka ko hari umuntu amenya ko ndiko ndiga igitayeri urumva j'avais préservé yuko nshaka ko
habaho kwanza resultat iri parfait kugira ngo basi nshobore kubwira n'umuntu umwe ko basi no wanzi gushona na gatoya kuko n'abantu bose nabwiye ko nzi gushona barangaye babona umengo ni ibintu biri hasi cyane babona ko ni ibintu biri hasi de wona gwe muzi yanje kandi rero justement abantu banyegereye nibo bambwira iryo jambo wona gwe muzi yanje Gairina et pourtant moi j'ai eu l'idée Instagram yanje kintu cyambere naciye nkora narafise ko amafoto yose Chitanguraze yakaje candafata impuzu zose nashonye Dio nyene nisoneye ndarondera umufotographe aramfotora ndagira shooting canda ziposta abantu bakambwira none wewe nta kazi ufise wowe ujeje gusa kwipostinga wambaye ibitenge wamuri kurambara iminsi yose ukaca postinga kumbe ntibazi icyo ndiko ndabibwira en fait ntibazi naho vyavuye urumva ntibazi naho vyavuye en fait canda tangura nyene kubwira umuntu ndashona urumva nka propose umuntu ndashaka kugushonera jewe nina ndagwe muzi yaje ntibishoboka ariko bakibuka yuko iminsi yose kuja gusenga nagenda nambaye impuzu nashonye just kugira ngo inka publicité jeje nyene narize kwigirira publicité jeje nyene narize kwirondera aba followers kuri Instagram jeje nyene narize ukuntu ushobora gukora numva nuko vyagenze yego aho hari mu mwaka uyu hari 2018 je crois 2018 parce que natanguye gukora neza 2019 rero entre temps cyandabona ko handi ndiko ndigira umwigisha wanje ntariko aranyitaho kandi iyave beaucoup de choses nkeneye kwiga urumva l'idée nagize niyi narifise umutayeri wanje anshonera kera canda mu contact ndamubwira ati eske wozuraza kunyigisha amasaha 3 muhira hama wo kwacuja ku kazi comme ça wewe ko namaze kugira ya base ikwiye aje kunyigisha amasaha 3 araza kanyereka ivyo ntegereza gukora akacagenda wanashaka chanda deplacer imashini muhira imana ishimwe ndaronka imashini yiwanje acambwira ngo ari kubanza kurondera imashini toujours chanda fata ya indi naora nkodesha chanda yizana muhira tubaye turi babiri turatangiye kuza turashona nkarondera nyene udufaranga hasi hejuru kugira ngo ngura ama materiel nguru dutenge nguru dutisi même l'idée yo kuvanga igitenge na tissu byajaho nyene tukaza turashona rero ndatangura nyene gushonera abantu bake nyene banyizera ariko sinasinzira parce que nari mfise umutima uhagaze uvuga ati nani impuzu y'abandi datotse biragenda gute impuzu y'abandi niyo none kara biragenda gute donc batarafitiye confiance kubera burya igitayeri c'est pas seulement gushona kuzana gucréer ama modèle igitayeri harimo pression imwe datera ubwoba ya indi pression igutera kuvuga ati est-ce que resultat y'umuntu aje gutona impuzu yiwe biza kugenda gute donc biza kugenda gute hariyo n'impuzu je ndashaka kubabwira ko kwikanzu ya mariage sinshobora gusinzira mwene yataraza gutora donc namafise ikintu cy'uruhagarara est-ce que ikanzu ya mariage kuko nzi yuko ari événement il est important est-ce que biza kugenda gute donc rero ikanzu ya mariage ya mbere yoyo nararize sagenze gute nararize kubera mwene yo yarayishimye vraiment ariko yishimye hariho nyine utuntu tutudefo twinshi ndagenda muri douche ndarira ndavuga none gamani gamuzi je ndarikosora gute donc et pourtant byari yari ubwoba buriko baragenda buramba tubona canke no mu client twese twaratubona donc hariyo des fois hari igihe ubona ni muzi ukavuga ati none gamani nanje ndarikosora gute ico gihe cari kera me bigenda biraza nyene buke acha tangura kuza abakiriya haje abakiriya rero wa muntu w'umutayeri wanje ntangura kumubwira ati je nzoza ndakuriha salon n'impuzu menye ne urumva nawe nyene yarafise atelier ariko yaca tonda après midi urumva bica bitangura nyene gutyo nakoreye muhira s'il vous plaît sinigeze nje kugurura atelier nakoreye muhira pendant 1 année et demie urumva rero ndatangura kuronka abakiriya rero nanguye kuronka abakiriya je sindi umuntu ari trop festif akunda ikirori akunda gusohoka cyane oya sinigeze ndabikunda mu buzima sinigeze nkunda sindi umuntu wubare donc nembereye nka deux fois le mois sinigeze ndabikunda rero nari mfise objectif yuko ntakeneye ko umuntu angurira imashini ushaka kuyigurira wenyine nashaka nkore ndayigura donc nibuka ko décembre ya 2018 nararonse amahera vraiment amahera narayaronse ndababwiye yuko chaque semaine nagura imashini imwe imashini yo gushona imashini yo gushona
semaine ya mbere ya décembre naraguze imashini, deuxième semaine ya décembre naraguze imashini, troisième semaine ya décembre naraguze imashini, isomene ya le 24 jusqu'au 1er naguzemo imashini zibiri. Izo mashini zazana n'abandi bakozi bafasha gushona. Navuga ati reka mbanze ego après nacenza n'umukozi umwe ari muri bajyanye, hari umukozi tumaranye igihe kinini, après cendaza n'undi wa gatatu, urumva cyangira abakozi batatu na jewe. Sinicara ngaho ngo nyuma ngo bashone ngo je magarare, no twari dufite imashini zine twese hamwe twarashona, kuko n'abakiriya iyo des clients batakubwira bataba bashaka yuko impuzu yabikorwa ko n'umukozi ababishaka jewe nyene jeje nyene numva ibyo byose yari confiance yagiye irizana. Aho rero nagiye kuvuga ati je ndabaye mutayeri, hari abantu babiri baje gushonesha impuzu za Predote. Abo bantu barampaye challenge iteye ubwoba, barashizemo ubwoba, barambye ati ini Predote ni rimwe mu buzima, nshaka tubegwe. Donc nari mfise uruhagarara, est-ce que iyo mpuzu iratoka, iyo mpuzu nitoka, biragenda gute? Donc byose byagenze ari compliqué. Ama design ari compliqué. Niho naciye ntangura kuvuga ati finalement ndabaye mutayeri. Kandi izo mpuzu zaranzaniye abantu bandi baraza bukebuke jusqu'à naho mvuga ati harageze ko nugurura atelier yawe ego. Candaza ha bana b'Imana naje gukorera muri no atelier mwahabonye. Hari amamashini ane yonyene, hariho ntari do nari mfise, nta kiyo nari mfise, nta gatebe ko kwakirira kw'abashitsi nari mfise, hari vide, totalement vide. Hari izo mashini zine. Canavuga ati nitwatangura peut-être umuntu aza gutora impuzu, nta mahera nari mfise, nta support y'umuntu yari jewe ku giti canje, umutwe wanje jewe nabanje kwanza ndagwana ndaronka avance y'inzu. Mwene inzu acanye exige ngo rihameze 6. Donc ndavuga ati amana ndakura he, Yesu amvyaye arayama. Candaza atelier vide, ndafise amafoto ya kera atelier vide gamukamyo aza kuyaduha. Yo yari vide. Turatangura turakora turamenyekana buke biraza nyine, akeza neti iraza buke. Jimbere niyo yatanguye, Jimbere yasanze muhira. Wow, cyagiye muri ya period. Jimbere yasanze muhira, hacaza akeza neti. Umunsi umwe nza numva journaliste arantelefone, bite uri inina yararara. Twebwe turaba journaliste ba African News. Nambye African News ndayizi, dushaka kugira ikiganiro kuno nambye muri se ngo ni wowe nyene dushaka. Okay, ndavuga ati sawa, baraza banashaka banankoresha ikiganiro. Hahandi ngikorera muhiga nkikora ndinga barankoresha ikiganiro nyene, byarateye imbere buke harimo ibirato, harimo iki. Ndababaza none ko iki mwacaguye jewe, ngurumva ngo baragiye ngo kuri social media iri suivi cyane ya Keza Net, bararondera mu bantu baposta bose batora wewe ngo nituzi igitumo. Ndavuga ati okay ça va. Après 2 semaines ngo turagarutse, ngo dushaka kugira iyindi interview kubera iki gihanana cyawe kizoca kuri France 24. Ndavuga okay, ndongati okay, ko ibintu byari byinshi. Ndavuga okay, muragaruka turagira ikiganiro biraca kuri France 24. Je n'umunsi babicishije ko nanunganya nani mfise nani byo ndabonye. Abantu nibo baguma bambwira ngo ini nangura shush, ndavuga ati okay. France 24 tubwira ati kora ugumukora. Après 2 ans, on va revenir. Donc 2 ans zizokirajya. Je pense que umwaka wararenze, hasigaye nk'ukundi mwaka bagaruke. Donc nibyo ngo byagenze, sinzi ko ari cyo nibagiye. Urumva n'ubu unye jewe amahera yanje ndonka. Donc ni nk'uko nyene umuntu umaze gutangura business ufise abakozi iki, abantu bakubonamwe amahera gusa, ariko moi je nkora n'investissement, shiramo nsubizamwo, sindagera ahantu numva ko nyene nuvuga ati anye pour le moment ndafise abakozi 10 bari permanent, ariko 3 ntibari permanent. 3 ndabamagara ariko byahaye canke zabari nyinshi, ndabakoresha ndabaha nk'impuzu 2 ku ndwi. Donc bari inscrit mu bakozi ariko ntibari permanent. Yego dusubire inyuma gatoyi. Watubwiye yuko
watangiye kuzura posta amadiza ivyo washonye shoferi kuri Instagram ivyo bintu ntibije vuba I mean bije vuba cyane abantu batangiza barapromoting ama business yabo ku social media nubwo neretse nk'imyaka 2 canke 3 wewe iyo utangura kubikora hari 2018 yari 2018 idée yaje gute l'idée c'était que donc c'était que urabona ko muri atelier kenshi babaha ibitabo amalbum bla 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 iki l'idée c'était que nshirako parce que nari nshaka n'abakiriya bataba ino. Je vous assure yuko 50% y'abakiriya bongaha 50% ni babino. Nico gituma ni donc ndi pansha cyane gushona ama prêt à porter kuko 50% y'abakiriya benshi baza batora cyangwa bagatuma eski imuzu nayikunze size nuko tukagira ibipimo kuri video call benshi abashonesha ko 50% vraiment y'abakiriya bongaha anyurumva donc nico gituma Instagram je narayifavorije byose vraiment naragerageza kubimedita ko nkavuga ati eski iki kintu ninagikora gutya et pourtant je kuri Facebook c'est na page professionnelle wanashaka ko navuga ati Instagram iri très important gusumba Facebook kuko Instagram irarabwa barashira ko amasha natangiye kubibona kwanza mu nyuma je naratangiye no kubishira ko kuva justement depuis bimazigiye kinini voilà. Ego watubwiye yuko benshi sabino baza batora ama prêt à porter est-ce que ugitangura warazishona juste kugira uzerekanye cyangwa wazishona ukasuzidandaza bon ingitangura narazishona nkashiraho urumva nkashiraho l'idée y'ama prêt à porter sino nakubwira n'ingene yaje ni bya bindi nyene urazi ndakubwire iyo uri mu ngabire yiwawe urumva iri mu ngabire yiwawe Imana iraguha utuntu ugenda urashiramo tutuyide urumva nico gituma biratandukanye gukora akazi juste uri kurakora akazi mais si kintu ciwawe iyo uri mu kintu cawe Imana igendera irakwereka ati giriki vuge giriki ikizane ikishiramo iki ongeramo iki donc buke je atelier nayinjiyemo ariko Imana ari yayimbwiye ariko ati iki kintu gikore c'est pour toi ebana ni typique wewe biragusa bikoruko voilà. Guhama ibijanye n'amamatière première nagerageje kuraba ibitenge twabonye sinavuga ko biri assez commun ntibiri populaire nko kuvuga est-ce que izi matière première muzikura hanze canke n'amaproduit y'inonye bon 90% y'ibitenge nkoresha ngaha nibi west igituma nkunda ibi west ni kubera iki ibi yose si ibintu bisohoka ari byinshi urumva je kuva kera namye nkunda ntiduse n'abandi sinama nkunda copier kore nka tikorosi tubonane nka tikorosi turambaye ibisa oya j'aime pas du tout urumva ngerageza kurondera ibitenge by'ibi west kuko bo basora ibintu biki usanga basoye nka dipanye zisohoka zisa atakindi aburonka genre ndagerageza kubirondera ndafise abagenzi Burkina Faso ndafise abagenzi Cameroun ndafise n'abagenzi hehe nukuri atelier de couture yarampuje n'abantu sishobora kukubarira ingene yamuje n'abantu sishobora kukubarira abantu banzanira ama matière yo gukora amakamba mbiri sishobora kukubwira abantu banzanira utuntu amatissu donc genda ndagenda ndagirana n'amakonaissance n'abantu bakambwira ati ukora ibi inye erega hariya anye turagira ibinye turashaka kuvyimporta uko nuko nico gituma nkunda kenshi ibitenge la majorité y'ibitenge nkoresha ngaha ni bi west ego designs uzikora mu mutwe canke nizo uraba kuri Pinterest canke ahandi ico gutwenza rero nihandi ndakubwire ko ibintu byose iyo umuntu ariko arabikora ari ngabire yiwe ni Imana iba yabimuhaye ndakubwiye ko ama design yose 90% jewe nkreya yiwanje ndayakura ndi muri eglise ego ati nicariye guca muri eglise abandi singa nene kadara byumvira biraza gusa tungaho on cyangwa ugasanga nk'umupasiteri ariko arasigura ego turiko turatumviza mu ry'Imana jewe ugasanga nagiye mu byo kudesina ja ikintu cinjemo ubwo nyene kuko kinjemo canza cibagiye no ugasanga nayi designer byaje gutyo mu mutwe cyangwa nkaranda birota bikaza nyene gutyo onye hari nk'impunzi yigeze guharagwa nyene nari narakoze sino kugira ingene byagenze sino kugira ingene l'idée yo gufanga ibitenge ni simbesha yuko Pinterest ishobora kwanda yiraba ariko nta mwanya ndayiha nta mwanya ndayiha kenshi kuko mba mvuga ati ndakeneye ikintu canje urumva ndakeneye ikintu canje hariho nk'impunzi zingahe ziri kuri Instagram yanje mvuga ati uyu ni jewe vraiment l'idée est venue de moi sinigeze ndaba n'ahantu sindi n'umuntu akunda copier kore cyane
urumva me ndaba tante no kuraba ivy'abandi kugira ngo bibi serve d'inspiration ego waratangiye ukora ibitenge mu nyuma harazamwo ikanzu za mariage mu nyuma harazamwo ibirato mu nyuma harazamwo ibindi n'amasakoshi ni est-ce que ni gute wagiye uratera iyindi ntambwe novuga ko iyo uhinduye domaine ukoreramwo bizana bisaba ubundi bumenyi bisaba vyagiye biragenda gute surtout ku kanzu za mariage je mu mutwe babona ko ari ikintu kigoye gukora vyagenze gute ikanzu za mariage nyene vyaje ni vya bindi bavuga ngo ngo pousse limite donc haje mu client arambwira ati nshaka kushona ikanzu ya mariage ndamubwira ati mukama wanje w'ikigongo je ikanzu ya mariage nishobora ngo umviriza ngo urayishobora urumva yikore niyononekara ndemeye yuko jewe tuzoyihindura ntaje donc nama challenge umuntu agenda araguha ati kora iki kintu hariho n'impuzu ntora nkavuga ati none gamukama inje nzoyikata gute eske tuzoyiteranya gute bimeze gute hariho n'ama design ngenda ndakora nkavuga ati mana yanje mukama w'ikigongo ibi bintu nibiki donc igitayeri ni nko kwishuri Niraza kubwira ngo umutayeri ngo ari duwe ngo ari kwijara iki birasho impuzu zashana kukunanira jewe iyi impuzu naniye kuko evidemment zirananira des fois iyi impuzu naniye ndadepoza nkacanja muri sport nkakora sport meje gukora sport nkaryama ndyamye bide zica ziza nshakaruka ndi frais kandi ikintu cyose uhaye umwanya munini uragitora tu urumva je ndi yuko ari challenge abakiriya bagiye barama buke ata bintu byo kugwana navyo buke evidemment ko impuzu ushaka kukunanira wayikase ugasanga wayikase nabi nta kindi kintu ucukora wowe nyene nimba ari igitenge cyangwa nimba ari tisi yononekaye mukiriya wowe nyene uhita uja kuri abrid de la mission cyangwa urondera nshasha kuko vyama bishika ariko ama challenge yo muri atelier ntushobora kuyavuga yose cyangwa ni byinshi bigushikira utaruwiteze cyangwa umukozi agaturira impuzu impuzu zirasha ukacu wirukanga kugura irindi tisi cyangwa utayifise uyifise ngaho ukanyarutsa ugakata iyindi bikamira gutyo yavana ego akabazo kandi nanifitiye amatsiko ugitangura wari ufise amatarifu ari fixe ubu naho ndi sûr ko ufise ayandi matarifu ugereranije byaba bimeze gute amatarifu en fait novuga yuko iyo umuntu agikorera muhira ntaba ari inzu nabagiriye donc iyo ari abakiriya baza kunda ngayi ni nawe urazimvye kandi ebana ko nakantu abantu bose bavuga urazimvye none nkavuga ati okay je ndazimvye peut-être ko ufise raison none ndakubaza est-ce iyo ugiye gushonesha ku muzu ku mutayeri umwe ugasanga niwe yishonera na mukozi afise ugasanga iyo muzu ari gushonera 20000 sivyo hanyuma ukacuzi wanje uwo mutayeri ugasanga donc notama abatayeri benshi usanga bakora ahantu ari benshi ugasanga iyo nzu nimba ari ya 200000 umwe wese akontribute 15000 okay wowe uvuze ko nzimvye jewe uraje ndayiguciriye 40000 undi muntu ayishonera 20000 none muri ya 20000 basi ya 20000 est-ce uratabura ko harimo inzu uratabura ko mfise abakozi barenga 10 est-ce uratabura yuko je ngaburira abakozi kuko je abakozi banje ndabagaburira donc muri pose ya sasita urumva est-ce uratabura yuko mpemba abakozi ku kwezi uratabura yuko dukeneye ama materiel donc ibyo byose ni ibintu ugenda uraharura kuko udaharuye ntavyo wokora ntutahura impamvu prix abari nini ufite donc ntutahura prix igituma abari nini ikindi rero jewe ibintu kuri mana yaramezagiye sukwitera amashuka ndagerageza gutanga impuzu mu mwanya ico kintu kiri mu bituma ino atelier iri kira function actually abatayo benshi bafite ico kibazo urumva ku mwanya ni mbona yuko mpava ndamucereza ndamutelefona hakirikana ndamubwira ati mviriza nimba nakubwiye midi inkoseza kwera ndabona ko hari ikintu cabaye donc kiyava kincereza gatoya nico gituma nomambwira abakiriya bazanga tuvuganye umwanya wa ponctualité witwa ponctualité ube ponctuel ku mwanya uza gupimira ku impunzi kuko ni waza gupima hari undi abandi batatu baza gupima sava mu perturbe ukuntu ushobora kugira twebwe ntitugira vya bindi ngo umuntu ngo asanga ngo aza gupima hashakira oya tutegereza kuvuganya umwanya uza gupimira ko kugira mpanga kazi neza nibi perturbe abakozi
en même temps ntibiperturbe yuko hari izindi muzi ziri inyuma yawe zitegerezwa gutangwa numva sinzi ko nishika ikibazo cyawe neza kandi kabazo wavuze yuko kenshi ama design harayo ukuramo ansbigirira wewe wobaze kugira ide yo kugira nka fashion show kugira berekane ivyo ukora urumva fashion show narashatse kuyigira narigeze guparticipa muri défilé de mode fashion show iki ndavuga ati cette fois-ci nzogirira iwanje rero ndagerageza kwitegura me nari nibungenzi umva donc nabona ko umengo biraza kunduhisha biraza kuntwara energy nyinshi ikintu gihari na cembanza ndabireka gatoya me fashion voa murayihabwa kandi ishushe apana zige nyene za oya tuzoba dufise ibintu biri class ibintu mutari muzi ko mu Burundi boshona kandi azoba ari fashion ya bien imwami amizwe rimwe aba DJ rimwe abaririmbyi nyene ndiko ndabitegura nibira byitege yuko nyene sama y'umukundi mwaka izoba ari ihagaze neza ego Inina Art uyibona hehe mu myaka 10 iri imbere 10 ko ari myinshi Inina Art deja ndayibona nka brand kubera ndakeneye kugira made in Burundi tuze amanuze inyama website yanje nshobore kugurisha ibintu made in Burundi kuko donc ndakeneye guhana akazi n'abandi hari icambere guha akazi abandi ndumva guteza imbere abandi kwigisha gushona abandi batabishoboye cyane cyane baje bandi bafise uburyo buke kuko Paul mama kwigisha umuntu gushona erega ubumuhaye ibyo ufise donc ibyo byose ndabyifuza ntari abantu nkeneye gushonera ndakeneye gushonera première dame ariko Imana ishimwe yuko yanyegereje umuntu yanyegereje umuntu ari munsi we gato kugira ngo ndamushonere hanyuma ndamushike ko hariya n'abandi bantu nkeneye gushonera kugira nabo bakunde icambere no gukundisha igihugu niyo no gukundisha Inina Art iriho kugira imotive abandi gukora cyane cyane abantu b'abakobwa abantu b'abadamu je ne tolère pas vraiment de na gato y'umunirirwa muhira urumva uzi kufisa amaboko ufisa amaguru uzi kuri umuntu ubwiza bw'umukobwa no gukora ubwiza bw'umukobwa no gukora umukobwa adakora shaka ubusa gute nta valeur ufise urumva kora ikintu giteza imbere abandi kora ikintu hakazi abandi kandi kora ikintu donc bena bivuga gute impact abandi influence abandi urumva igitari kiragoye nyene kiragoye kubera umuntu wese afise uko abona umuntu shaka kumva ama critique menshi nyine arishima ugeni yakirana nishura message bla 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 bagira uku me ugasanga nahundi akubwira ati ni najewe nta wundi muntu noja ko donc akoranye ufite oya sino gukorana gusa urabona nakubwiye ko atelier de couture umutayeri ubu ufise indi challenge yo kujera caprice z'abantu urumva utegereza kwiga kujera caprice z'abantu hari abadakunda hari abagaya donc twakuze tuzi abatayeri ari abantu bo kugaya abana dutuka ico kintu cyose naragikuye navuze ati uri umukiriya ufise ikibazo ubona ko kitagenze neza gishikirize mu bwitonzi kuko solution yo gutuka umutayeri canke kumuvugiriza kwindura solution nuko ubanza ugatahura ko nawe nyene ashobora kugira erreur ubanza ugatahura ko nawe n'umuntu donc atakubeshe ngo impuzu yawe ugasanga ngo ibitse muri nuzenya menya ko nawe nyene n'umuntu yashikiwe n'ikibazo donc hari umuntu agukunda undi akakwanka undi akakufata ukashaka canke undi donc amakuru urazi ko abarundi dutanga amakuru ngo usanga vyagutanze gushikaye pourtant uwo muntu ntimurahura ntimuravugana muri iki Jean ndashaka kukubwira n'ikindi kintu je nshama kinshikira urabona kwa kundi nyene umuntu aba yibaza ko bafise umwanya jewe ndi umuntu afise umwanya muke cyane ndashaka kukubwira ko n'amasaha yo kuryama abambana make kubera iki wowe ukacahura n'umuntu araje ku telefone hello bite urakomeye ni sawa urashaka kundungikira modele mushona ukaca wabyukanye message nka nk'ijana z'abantu bariko barakubaza izo nyene
donc je kenshi ndabwira umuntu ingo ku kazi wirabire ingo ku kazi wirabire kuko kera urazi ko abatari batatunga telefone kandi nibo abatari batunga telefone ni baki zigeza WhatsApp surtout ni za apela rero batazitunga akubwira ati sanga ku kazi eske kera waratelefona umuntu akabwira umuntu ngo nikira message warishikira kuko atelier mu bisanzwe uri umuntu uri sanse gushika nawe umuntu uri sanse kubariza ku telefone byose babikurungikire wowe uryamye undi nawe ugasanga n'umwanya ndashaka kubona ama message gutya akananira gusoma arananira gusoma kubera loto kubishura mba ngo numengo ndiko ndatakaza wa mwanya wo kutungongereza abantu rumba jando nibyo ama challenge ni menshi yo muri atelier nibyo sinzi ko ari cyo nishuye oya ni bon impuzu nyinshi ziri ngahantu bakora iz'abakobwa canke iz'abagore eske murakorera abahungu murakorera abana bimeze turakorera abana turakorera ba papa turagira ama broderie turagira iz'aba papa zirahari turagurisha ama prêt à porter z'aba papa ziriko kuri Instagram turadandaza ibirato by'aba papa biriko kuri Instagram mais notamment 70% impunzi ziri ngahantu z'abadamu Ego uwo ba novuga ntiyashimye agendeye ko kino kiganiro cyangwa uwo basanzwe akurikirana ivyo mukora uwo murangira aho mukora uko mukora ivyo byo bakeneye kumenya imbere yo kuza that's amadeka yajanye n'akazi kandi ego okay janga nkorera ku Munyakabiga ya kabiri kuri 9 numero 10 ariko rero ama numero yo Munyakabiga ari ukuntu atariko ja ugeze kuri station Mogas n'urupango ruri hepfo yago just nkunda gutanga location haroroshe cyane ni juste urupango rukurikirana na station ubushitse hama bon nziza nkunda kwakira abantu mu gitondo niho haba hatekanye na gato jusqu'à avant 10h ntakira abantu bakaza tukavugana ivyo bashaka gushonesha men baraza no mu masaha ari imbere me sinoyika kwakira ndabakira hanyuma nyine turatanga impuzu bivana n'amezi nakubwiye hari amezi nshaka gutanga impuzu muri 2 semaines hari amezi nshaka gutanga impuzu muri 3 semaines hari n'amezi nshobora gutanga impuzu mu mwaka donc inyuma y'ukwezi nk'ukwezi kwa December nshaka kuzana express ndayakire ukwezi kwa juin juillet mai nshaka kuzana express ndayakire c'est carrément impossible peut-être bivana n'icari iyo mpuzu yariyo hamikindi nigiki ku rukanzu ya mariage winzanira 2 mois avant. Je suis désolée. Nibyo? Ego. Mwakoze kubana natwe. Mwakoze namwe. Kandi twifurije amahirwe yo kubisigaye ni business iriko iravansa cyane ko atari bose bagiriwe ayo mahirwe yo kuja ku ma television internationale ndetse n'ibindi. Ego, merci.